Bakunzi ba Bishasha aho muherereye mwese, amahoro kuri mwebwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mubandanya mumina. Abatabizi kumina ico arico, ndabatumiye kuraba amasanamu nza gushirako ajyanye ayazoba aheze. Baraza kwereka ico P-Network arico, hanyuma mushatse mushobore kwinjiramo namwe. Code d'invitation ni Bishasha kugira ushobore gucuronka P imwe. Uno musi nkuko mwamaze kubibona ku mazina y'ikiganiro, ku mazina y'ico niyumvira kuri ivyo bintu, ndamuraza mwamaze kubona yuko ngira mvuge ku vyerekeye imyaka y'ukubaka n'ingene abantu baturemera cane cane abasore n'abigeme kugira ngo dushinge urugo rwacu. Jewe mfise imyaka 32. Muri iyo myaka 32 ndamaze nk'ikintu c'imyaka 5, ahubwo iranarenga. Kuva mfise nk'imyaka 25 canke 26 bari batanguye kundemera. Bari batanguye kumbaza ngo mbe uzorongora ryari, uzorongora ryari, uzorongora ryari. Ukamengo ica mbere kurongora n'itegeko, ica kabiri ukamenga kurongora n'ibintu umugore ugenda ukamutora ahantu kw'isoko, ica gatatu ukamenga je mumbabarira akabi gatwengwa nk'akeza, haragera igihe nkabitwenga kuko jewe ubunye aho bigeze, iyo umuntu ariko arabimbaza ndamubwira nti mbe hari isoko ndangira ry'abageni nzoje kumuguraho hanyuma tubane. Jewe uko ndavyibaza, nibaza yuko kurongora biva ku muntu. Iyo umuntu ageze aba ageze. Muntahure neza, iyo umuntu ageze aba ageze. Bisigura iki? Hariho abagera ku myaka 20, hari abagera kuri 25, hari abagera kuri 30, hari abagera kuri 40, hari n'abagera kuri 50. Hari n'abatigera bagera. Kuko twese ntitwagenewe kurongora. Kurongora ndiko ndavuga mu ntahure neza navyo nyene, ndiko mvuga gushinga urugo, kubaka ugashinga urugo, mukagenda mukandikwa n'amategeko, ukagira umugore azwi imbere y'amategeko. Bishobotse ugakorana za manza zimwe zimwe zitakigira insiguro, ukagenda ugatanga inzoga, ukavuga uti uyu muntu niwe tuzobana ubuzima bwose nsigaje. Murabizi yuko ni ivyifuzo, siko vyama bigenda. Hariho abavuga ati tuzobana akaramata, ariko ugasanga haheze imyaka 5, 10 urugo rurasambutse. Ivyo ni ibintu twama twabonye. Ego hariho ababana akaramata gushika urupfu rubatandukanije, muga hariho n'abandi bidashika ngo bageze kugera aho biherera batandukanijwe n'urupfu. Ubu rero ikintu nshaka kuvuga ni icerekeye imyaka yo kurongora, imyaka yo gushinga urugo. Imyaka yo kurongora ariyo yo kubaka, je sinibaza yuko abantu bakuremereye ariho woca wubaka neza. Kuko bakuremereye ikintu usanga wakoze nuko usanga babitaye mu rudubi. Je mpora ndababaza, abantu bakunda kunemera mpora ndababaza nti mushaka ndabite mu rudubi? Mushaka mfe kuzana uwo ari we wese hanyuma n'abantu bandamukunda ndamushire mu nzu? Kuko urumva ndabishoboye ivyo gufata umuntu nkamuzana, sindamukunda, ntaco duhuriyeko, nuko nkeneye gushira umuntu mu nzu hama mvyara abana. Ni vya bindi atari wowe ugowe haba hagowe uwuzanye. Muga urumva umwe muri mwebwe aba afise amagorwa hari n'igihe usanga muyafise mwese. Ariko wewe ugasanga urazanye umuntu umuteretse ngaho, nta rukundo umufitiye, wamutaha bukeye, utaha uborewe. Aho siniko ndavuga yuko nawe ashobora kuba avuga ati umugabo ntiyigera bamuhira, ariko ugasanga avuga ati ntaco, aratanga ration,
aratanga ibyo gufungura, abana bariga, ugasanga umugore ashima ivyonye gusa. Mugo urumva ingo zose ziratandukanye, ingo zose ntizama ari za zindi, ingo zose ntizama zihagaze ngo ntizikomeye, ariko murabizi yuko hari abantu bashinga urugo kubera kanaka yateye inda kanaka, ugasanga kubera yamuteye inda baciye baja kubana, ugasanga ntiyanamukunda mugabo umuryango uramuremereye ati nta kuduteza urubwa twarurya muntu wabigize ubibona. Kenshi abo bantu ntibubaka, naho bubaka baba bubatse ibintu vya magendo, ibintu bidafashe, biba ari ibintu bidafashe na gatoya. Ariko rero ikintu coco maze kubona arico ndaniyumvira na jewe, nuko iyaba ari bikunda bari bakwiye kutureka. Abo bantu baturemera, iyo miryango, izo nshuti, abo bagenzi baturemera batubwira bati nimwubake. Je sinibaza ko badushakira inabi, ntimuntahure nabi, sindibaza ko badushakira inabi na gatoya, nta nabi badushakira, ariko kubera uko kuntu baguma babivuga bakaturemera, haragera igihe usanga ukamenga n'umwasi wawe, ukamenga kubera yama bikwibutsa bigatera bizana ibintu muri wewe bituma umengo bariko bashaka kugutwarayo ku nguvu, kandi iyo bashatse kugutwarayo ku nguvu utera unavyanka kurusha. Ariko hari igihe usanga kubera kuremerwa, umuvyeyi ugasanga arakuremereye, canke ugasanga inshuti, abagenzi ugasanga barakuremereye, canke uwo muryango wose muri rusange bamaze kukuremera, ugasanga wemeye ugaca upfa kubigira. Ubu rero jewe ikintu ndavyiyumvira ko muri rusange nuko bitategerezwa kuba gutyonye. Ikintu nobwira abarundi bene wacu, ikintu numva umengo nobwira abarundi bene wacu, nuko boreka iyo misore n'izo nkumi bakashobora gushinga urugo bumva yuko bageze, kuko burya nta muntu n'umwe abishaka vy'ukuri atabikora. Ikintu gishoboka conyene ni kimwe, ashobora kutabigirira ku mwanya ushaka wewe, ukumva umengo kubera ngira afise akazi keza, yamaze kuronka akazi, igisigaye ni ukurondera umugeni agakora ubukwe. Muga hari igihe bidakunda, hari igihe usanga kubera umuntu kumva zitandukanye, ugasanga yaramuronse hama ntibyakunze, agasora akarondera uwundi ntibyakunze. Ibyo ni kimwe mu bishobora kuba. Ariho naho mubura, ugasanga uwo yifuza ingene yoba ameze ntaramuronka. Navyo nyene ivyo bintu iyo bimaze kuba, nta bundi buhinga, ni ukurindira agashobora kugera ku rugero rw'aho avuga ati jewe ndageze. Atageze naho bari bakwiye kumureka, kuko kuguma umubwira, kuguma umuremera, nta kintu na kimwe uba uriko uramufasha. Ndiko ndivuga jewe, abaja kubimbwira, abandemera misi yose ngo ninubake, ngo mbe nzorongora ryari, nta kintu vy'ukuri baba bariko baramfasha, kuko si umugeni baba banzaniye, si isoko baba banyeretse ryaho nja kubarondera, sibo bazonyubakira. Je nshobora kuba numva ntaragera, nshobora kuba numva umengo ubusore bwanje ndacageneye kuburya, ariko sivyo, mvuze ntishobora, sivyo. Jewe nibaza ko ngeze, hasigaye ko ndonka umugeni gusa. Mugabo nibaza yuko atariko vyari bikwiye kugenda. Bari bakwiye kuduha amahoro, yaba abasore yaba inkumi, bakazireka kuziremera, hanyuma zigahitamwo, zigafata ingingo zonyene, zikamenyesha inshuti n'abagenzi n'umuryango yuko zaronse bubakana, hanyuma zikababwira tuti
ziti tegura urubanza umukunzi naramubonye. Nivyo, mumbabarire muntunge mumburane, narababwiye ko nzovuga ico niyumvira, narababwiye yuko uko ndabibona ariko nzobivuga, si mpaka tubihurizeko, jewe mba ndiko mvuga uko mbona ibintu, uko mbona isi, uko mbona imibereho y'iwacu mu Burundi n'ibintu mba niyumvira ingene ibintu bimeze. Ahasigaye si mpaka tubihurizeko, abo tubihurijeko ni sawa, abo mwumva yuko ibi bintu mba mvuze biba bibakozeko mukaba mwobibwira abandi bantu, ni vya bindi nyene nama ndabasaba mukoreshe mubisangiza abandi. Aya masanamu muyaha abandi bantu mubwire ati raba ivyo uwo muntu yavuze, raba ivyo Bishasha yavuze, nimba ari vyo namwe mubisangiza abandi. Ahandi hoho naho bitoba ari vyo, bashobora kuraba mukirenganira, nshobora kuba ndiko mvuga amahopa, nshobora kuba ndiko mvuga ibintu atari vyo, ataho bitagira shinge na rugero, ico nobabwira ni ukuvyihoza gusa mukirenganira. Muga niba mwabikunze bimenyeshe muri like, hanyuma mufise ico mubivugako mugire ya majambo yo hepfo, mutange iciyumviro, mugire comment, hanyuma mwongere mugire na subscribe mushaka kuzobona ivyiyumviro vyanje kuvyerekeye ibindi bintu bizokurikira. Ahasigaye mugire aho muba mwubahwe, amahoro kuri mwese.